Ndabaramukije neza amahoro y'Imana. Nizera ko umwe wese ameze neza aho ari. Uwo bitameze neza yihangane kandi Imana imugirire neza. Amen. Imana si umuntu ngo ibeshe ndi cabona cavyo. Numwizigirwa kwisezerano ryose igize ico ivuze iragishitsa naho hoza ibihuhusi. Muri Mariko 4 kuva ku 35 gushika ku 41 harabivuga neza. Ni Imana ishigikira ico yatanguje ikagikomeza. Uyu munsi umuryango yampaye sindawufata ibisanzwe. Niwo mugisha mfise. Mwumve ko ndabishimiye kandi abashimira Imana. Femi TV itegereza kuba umuryango gusumba chaîne. Urashobora kuba utaraba umwe mu bagize uyu muryango. Uyu ni umwanya wawe wo kugira abonnement kandi wa active na notification. Ukunze ibikorwa tubasangiza nawe bisangiza abandi. Twemeranye nawe wibwira kuri limite n'umwanya muke canke n'uburyo buke ufise. Ariko ndafise iki kibazo cyo dufasha kwiyumvira. Mu mwanya muke ufise n'uburyo buke ushikira, urafise umugambi ugira ati jewe noronka umwanya ukwiye n'uburyo bungana gutya nokora iki kandi nkakinezerererwa, canke uri kuridogera abantu, uri kuritonganya ta gahunda nimwe ufise, nta mugambi numwe wumva kwiyumvira ko naho uba muto uretse ko ushobora no kuba wogira munini. Nk'ubu woronka ubwo buryo wumva ukeneye wobukoze iki? Urakeneye gufashwa, ariko ubugufasha nawe arakeneye kubona aho ugejeje. Niko isi tugezemwo imeze. Yaba n'abakuri hafi nabo kwiteraho ubutabazi canke ukuboko, niko nabonye bakora. Ukaba urindiriye ede y'umuntu uzoteba kugira ico utangura, ariko ni watangurana ivyo ushoboye gushikira ibindi bizoziramo. Intango iragoye nivyo, ariko tera intambuko. Umugambi ufise urashoboka, ariko birashoboka ko utohera aho ushaka ugahera aho ushika. Kenshi ndazi ko benshi tugira ikibazo c'ubwoba bwo gutangura, kandi ubwoba ni wo mwansi wambere umuntu afise mu kugera ku ndoto ziwe. Ariko nagira ndakubwire, ubwoba buva kuri Satani ari we sekibi, atifuza ko abantu bamererwa neza, bahagukirwa ngo bakoreshe neza ubwenge n'ubushobozi Imana yabashizemo. Nizera ko hari uwo mbwiye, nturi faible, ntiwabereyeho ibiciriritse. Nta kindi ubuze cyo kubuza gutangura uretse ko ubuze kwizera gushitse, kandi nico ukeneye nyamukuru no kumvira Imana ikurongore. Aha naho ntibishoboka utayifise, mutazinanye ngo ikubwire. Ufise ubwoba kubera ivyo wagerageje bikanga. Wari watanguranye iki? Ijambo canke umutahe? Rondera ikivuye ku Mana gusumba ikivuye mu maboko n'ivyiyumviro vyawe. Raba ikidudubiza vyoroshe muri wewe, hamusaba umuco w'Imana ukumurikire. Iyirangaje abatayumva ndazi biragoye, ariko abo ndiko ndabwira nivyo numva biri hafi kandi vyizewe. Si ukuvuga ko ababirimwo bose biriko bigenda neza basenze, oya. Hari abo vyakundiye kubera ari umugisha wabo, ariko ntukwiye kuja mu vy'abandi barimwo ngo vyarakunze wo kwiboma kandi bikoroha kubivamo. Mu migambi myiza Imana idufitiye niyo gukora irimwo. Ndashaka duca karongo kuri iki. Imana niyo nyene izi migambi myiza tubereye. Muga tuja kurondeza mu bazi kugira business plan, bize mu ishuri navyo si bibi, ariko turafise umu business plan wambere yatwiyumviriyeho kera tutarabaho, araturema. Reka ndababwire mezanye, turiruhisha kandi yaravyoroheje. Ndakubwire ukuri, irazi inzira yawe kandi irabona niyo uri kuracamwo ko atariyo. Yaraduhaye ubwo burenganzira bwo kwihitiramwo. Wewe uhisemo kwigira mu nzira yawe, irakureka. Kandi ushaka kuja muri yagushiriye nahone irakwemerera ikajana nawe. Wumva wohitamwo iyihe? Ndakwifurije guhitamo neza. Urafise potentiel, ariko uri kure mu vyiyumviro. Rondera kumenya ico Imana ikwiyumvirako nico yagushiriyeho. Uriko urazimagirika kubera ugifise umwijima muri wewe. Emera Kristo agukore ko uhumuke, ubone ivyo yagushiriyeho. Urakeneye discipline, nturi muto, nturi gito. Hubwo Satani akwigisha ivyo, ibuka ko ari we mwansi wambere ufise. Hama wegere umukunzi wihe vyose, akubera umurongozi, umujanama, umugenzi muri vyose. Uzocuza unshimire hanyuma vyaciyemwo. Ni garanti
niwatangurana n'Imana bizogenda neza. Ntuntera ibuye, ntuncire urubanza. Ndi umuntu agwana ku munsi nk'abandi benshi. Hari aho ntsindwa, ariko j'essaie de partager dukenzi maze no kubona kwizera Imana niryo tanguriro ry'ubwenge. Niyo ituma tubaho tutigeragereza kuko ari dushoboza. Sije ni ndende, nzoyibaganiriza ko mu maparti atandukanye tuzobane nawe. Vidéo zikurikira kuri YouTube. Iyi chaîne nyene turavugira ko nzo sije zigiye kuza. Sinibagiye ko nabemereye intahe z'abatanguranye ukwizera gusa bakaba bafise aho bageze kubifatika. Nazo ndozibaha inyuma y'iyi session y'amavideo agiye kuza. Mvuze ngo ukwizera gusa womenga mvuze ko ari akantu gato. Oya, jatse kuvuga ko kwizera gusa kwihagije kugira ngo umuntu yavuganye n'Imana atangura ikintu cyose uko coba kingana. Ushobora kuba ufise un gros projet y'amamiliyaridi, ukaba ufise 10,000, 100,000, 500,000, ukeneye amamiliyaridi. Tangura. Uti notangurira hehe? Ivyo tuzobivuganako. Ushobora kuba ufise na 50,000 ukagira uti no yakoze iki? Senga, uyo n'umutahe munini ntuyakengere. Si nkuru kandi si bikavyo. Ndafise intahe zifadika z'abatanguriye hasi bageze kure. Ndazi ko muzi n'abatanguriye hejuru vyaheze bugaye kandi ndabihanganishije cyane. I love you guys. Umwanya ubaye muremure. Merci kudukurikirana. Nizere ko hari icyo usigaranye. Dusubire vuba. God bless you.